NDABANKURABE. NDABANKURABE maze tuvugana ukuri. NDABANKURABE ni ikiganiro gifasha abanyagihugu kumenya ukuri kwinyegeje mu mvugo no mu ngendo z'ababarongoye. Mugishikirizwa n'incabwenge ziyemeje kwamana ntaryo zimurikira abanyagihugu kugira ntibagwe mu kaziri bakita kaziba. NDABANKURABE maze tuvibuja tuje ku murongo. Ni Sebasiyano Ntahongendera mumenyereye mu kiganiro NDABANKURABE mukunda cane, nkaba ndagitanguye nshimira abashoboye kunkeza ku bw'ico kiganiro. Rero mwankeje eka n'abatankeje, mwebwe mwahora mucumviriza na mwebwe mugira mucumviriza ubu, ndabaramukije ntisangwe gira iyo muva niyo muja. Mu kiganiro c'uno munsi naco kikaba kigira gatandatu, nashimye ko tworabira hamwe iri jambo igipinga. Iyo naryo rikaba rikoreshwa cane mu mirwi ikiranira inyungu z'umugambi uri ku butegetsi. Ijambo igipinga ndarihinduye nkarihindukiza, sanga rikomoka ku mavuga abiri y'igiswahili adasa ari kashusha. Ayo nayo akaba ari kupinga hamwe na kupinza. Iri vuga ryo mu giswahili kupinga rifise nibura insiguro zibiri. Kupinga bishobora gusigura guhiga, gushinga, kandi bavuga gushingira ikintu, ugafata ikintu ukagishira ngaho uti ingo dushinge niwantsinda uragitwara. Abakiri bato bobo canke abahemerwa n'akayaga k'igiswahili ntibirirwa barigora, baca bakubirako bakivugira ngo dupinge. Ni Kirundi, caramaze kuba Kirundi, kirumvikana. Irivuga kupinga rirashobora kandi kuvuga kugara umwango ukawubobeza. Yego cane. Mu giswahili bavuze kupinga mlango bivuga kimwe abarundi twita gusakira urugi, kurubobeza, verrouiller ku bumva rw'igifaransa. Nkuko kandi mpejeye kubivuga, ijambo igipinga rirashobora kandi kuba rifitaniye isano n'irivuga ry'igiswahili kupinza. Kupinza navyo bivuga kuba kubiri n'imvugo canke ingendo canke ingiro y'umuntu canke vy'umurwi w'abantu, kudahuza kandi ukavyemanga ukabigendera mu mvugo no mu ngiro. Fatiye rero kuri ayo mavuga y'igiswahili abiri nk'inkomoko y'ijambo igipinga, ngacana cane cane nihweza ibikorerwa umuntu adome ku rutoki ko ari igipinga, nsanga abarundi tugwaye, nsanga tugowe kandi tugowe tukiriko. Isi yaratwenuriye, turiko tubaho nko mu binjana vyaheze, turiko ducaho abandi baciye, turiko turacocera inyuma yabo. Kandi rero aho kunyaruka, ahubwo rimwe na rimwe dutera intambwe imwe imbere tukagira zitatu inyuma. Namwe ibaze gupinga n'umuntu canke kudahuza ivyiyumviro n'umuntu, haba mwibwirizwa shingiro haba no mu gitabo mpanavyaha, nta ngingo n'imwe ibibuza. Yamararabe iwacu kupinga ni igicumuro, kupinza ni igicumuro. Kuba igipinga ni icaha ruhasha, gihanwa n'amategeko ruhasha, ariko si amategeko yanditse, n'amategeko ntazi yava. Ushima kuba igipinga ari icaha, baragupingura. Irivuga gupingura naryo nk'uko indimburo y'ikirundi ibitwereka, ryubakiye kw'itsitso ping rivuga ivyo namaze kuvuga, hamwe rero n'ingobotozo uruhushanya uru. Gupingura rero
bivuga gushira umuntu mu gihushane c'igipinga ukamuha imero ipinguye. Iyo mero nayo yigaragaza mu buryo bwinshi, nokwita uturangasiguro tw'ijambo igipinga. Ivyo nokwita très sémique du mot igipinga mu gifaransa c'abasesenguzi b'insiguro z'amajambo n'ibimenyetso vyubatse ibisomwa. Utwo turangasiguro natwo tw'igipinga nutu. Nkurikije imbono y'abapinguzi, umuntu ushobora kumupingura mu kumukubita agashaya, mu kumunyaga, mu kumuta mu mvuto, mu kumunyuruza, mu kumusomesha nturi, cyangwa ukamwica ikiziga ukajugunyira mu ruzi, eka ukamwica cyangwa ukamwica urubozo. Ndabeshe mu bantu baciye akenge baba mu Burundi cyangwa bakurikirana ibibera mu Burundi, uwo batarumva umuntu numwe yakorewe kimwe muri ivyo bihano ndondaguye azira gusa ko ari igipinga maze ambanzibuye. Ntuzirikane rero Barundi, mu ndabe ndabarabe, tuvugane ukuri. Mbega ubwo haragera igihe mukibaza ingene biteye agahinda n'isoni kubona igihugu co mu kinana ca 2021 citwa ko cikukiye. Ubwo murazirikana ku rugero rutosheje ingene biteye isoni n'agahinda muri iyi si hakiri abanyagihugu bashobora gukubitwa, gupfungwa, kunyagwa, kwicwa atakindi caha na kimwe bagirizwa uretse kudahuza ivyiyumviro n'umugambwe runaka. Mwebwe murabitahura, jewe ntavyo ntahura, ntavyo numva, ngira ngo nubujuju bunyuzuye mu mutwe. Jewe sinumva na gatowe ingene abantu baminuje bakiga kahise k'isi n'imibereho mu mibano no mu ngo, hanyuma kuri uno munsi bakaba badashobora gutahura yuko gupinga n'umuntu canke kumupinza bidahanwa. Nanjanye mu bindi bihugu canke mu bindi bihe, umuntu atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bagomba kumugirira nabi, bapfuma barondera icaha bamugerekako kikaba urwitwazo. Ariko rero iwacu aho bibereye ubugesera, aho bibereye akamenyo, akamuna, akamujumaritse, nico citwazo. Ubu kwica ntanakeneye no kukivuga, ubu kugira nabi ntakivuga. Kuba witwa igipinga gusa ni igicumuro gikwije amategeko y'abayoboke b'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo ugirirwe nabi. Nta muntu wishe, nta muntu wivye, nta na kimwe wakoze ngiteye kubiri n'amategeko. Ariko ukabona inkoko yaboneye ku mugezi, kandi ivyo ntibibe rimwe, kandi ivyo ntibibe hamwe, bikama vyabaye, bikama ari uko mu ntara zose z'Uburundi. Inzego ziraho, inama shikiranganje iraho, inama nshinga amateka iraho, inzego z'ubutungane ziri ngaho, ariko bakihorera, ukamengana ibisanzwe, ukamenga birumvikana yuko umuntu atayoboka umugambwe uri ku butegetsi, ukamenga birumvikana yuko agirirwa nabi, ukamenga birakwiye kandi biratunganye. Barundi bene wacu, na cane cane mwebwe bategetsi biki gihe, ndabakebuye nti ishira ubwenge ku gihe tugezemwo. Nukuri isaha yo mu bwonko bwanyu niyo mu mitima yanyu zishire ku gihe, zaracerewe. Harageze ko zija ku gihe. Ivyo bintu vyo kwibaza ko abantu bose baba mu gihugu bo kwiyumvira kumwe vyarageragejwe mu binjana vyaheze, vyarageragejwe mu bihugu vyinshi, ariko ubu bivugwa nk'umugani. N'abagerageza kubigira ubu birabata ku amazi. Nko mu ngwano z'amadini zabaye mu binjana vya kera mu za Burayi, tuvuge nko hagati y'ikingena ca 13 na 14, abize kahise k'amadini murabizi. Nko muri Gatolika hoho mbere barashinze na sentare yo guhana abantu batayoboka Gatolika, sentare bayise Inquisition, ariko vyaranse, baraheba, barata, barabireka kuko babona yuko bidashoboka. Umugabo Hitler yatwaye Ubudagi, ati abantu bose batayoboka umugambwe wanje w'abanazi, ati nukubakorerako, ati nibipinga no kubipingura.
yaragerageje ariko vyaramutaye kuwa amazi gushika hapfa yiyahuye. Mu ntwaro za gikomunista hoho bari baranategekanije n'ubusho bujeje gukorera abantu ibintu bituma ubwenge bwabo bugacurama burundu. Uwahora yiyumvira A akiyumvira B, uwiyumvira ubuseruka akiyumvira uburengero, uwiyumvira ubumanuka akiyumvira uburaruko. Ivyo bise kumesa ubwonko, bavyise kumesa ubwonko. Nkeka n'abarundi ariho bakuye irivuga kumesa abantu, ariko nivyo vyarasenzwe. Murazi ngende Burusiya bwunze ubumwe bwashwanyaguritse, abantu baranse kuguma mu ciyumviro kimwe, baranka gutyo mbere bahitamo kugira ibihugu vyabo barikukira biyonkora ku Burusiya. Ejo bundi sinzi abaruhaye inda muri Aziya ngo bagomba kugira ngo ubwami ngo bw'abayisilamu ngo bintagondwa ngo kandi bemera kumwe ngo bemera ijambo rimwe rivuzwe n'umuntu umwe nk'intama. Vyaraye bataye ku amazi. Muri rusangi rero kugondera abantu mu rugo rw'ivyiyumviro canke rw'iciyumviro kimwe, ivyo bita la pensée unique, uwibaza ko bigishoboka isi yaramusize. Gupinga canke gupinza n'uburenganzira bwa muntu, kandi muvyumve mwongere muvyumvisha abandi. Kugira umuntu yiyumvemwo umugambwe wawe, nsamahiri simbugita simigozi yuko umudada kugira ngo yemere yibire ni umwibirize umwice hamagwe muruza hereyo, so kumumanika ku giti bwaca ngo yiyahuye. Koresha ubwenge nimba mushaka abanywanyi, koresha ubwenge mubumvishe, mubicishe mu migambi myiza mubereka, mubicishe mu ngendo nziza ya gishinga ntahe mwerekana. Kuko ico mutazi wisha umuntu canke ukamutabagariza ubuzima ngo yereka ngo yanse kuza mu mugambwe wawe, ntugire ngo ubufashije uwo mugambwe kurondera abanywanyi. Ekaye kuko uwo muntu wishe canke watabagarije ubuzima afise umuryango, afise inshuti, afise abagenzi. Mbega wibaza ko abo bene kubura, wibaza ko bazosubira kwiyumva nk'uwo mugambwe wawe? Bazowuzinukwa kukwegera abantu mu migambwe ku nguvu, kubuza bene imigambwe abandi gukora ivyo amategeko abemerera. Birateye isoni. Ubuho data wanje bumvise ngo amatora ngo ariko aramota, emwe buho bagazwe ngo nta wundi mugambwe bakeneye ngo mu Burundi ngo atari uri ku butegetsi. Mwaraye muvyumvise? Ngo wowe buramatari w'intara ya Bururi kwigenekerezo rya 4 ndamukiza arinamuye akoranije abantu bajejwe uburezi, bajejwe amashure mu ntara yiwe, ati kirazira kikazirizwa yuko hari wundi mugambwe ukorera mu ntara yanje jewe ntwara. Aho rero umuntu aribaza, mbega igihe twarwanira demokrasi turwanira imigambwe myinshi, abantu bamwe bagata vyose, abandi bakahasiga ubuzima, abandi bakabibimuga burundu. Mbega abantu nkabo ubwo boba nabo baragwanye canke ivyo bintu boba babizi canke boba bashitse bihiye canke bigenda gute? Kuko ntivyumvikana. Sinumvige n'umuntu yabonye ngene twagwaniye demokrasi yo kuyumvira ibintu nk'ivyo. Mbega mwibwirizwa shingiro canke mwibwirizwa genga imigambwe hoba hariho ikigabane canke n'ijambo na rimwe ryoba rivuga yuko intara ya Bururi ari cibare c'umugambo uri ku butegetsi? Birateye agahinda, birateye agahinda, birateye agahinda, birateye agahinda. Ariko tubibayemwo uko cambu c'abarundi, ariko uko tubibayemwo ntihagira bibaza yuko bizoguma uko. Ntibishobora kuguma uko. Abantu erega ni nk'amazi uri kurabiza, ubagiriye nabi kuryo bijije amazi atinda kabira n'igipfundikizo washize kunaga canke kwisafuriya hakagera igihe kikavako. Emwe n'abantu nuko ubandanije ubatoteza haragera igihe banka, bazovyanka nyene kuko nta kindi gishoboka. No kwisi yose nuko vyagenze. Nkaba ndangije kino kiganiro mpoza imiryango yose yabuze abayo canke abo baratabagarije ubuzima, ta kindi bazira atara kwitwa ibipinga.
nkaba kandi mpanuye kandi nshimitse abategetsi bacibaza yuko gupingura abantu hari ico bizohava yimarira Burundi, nibave kwizima, nibashira amasaha yabo yo mu bwonko no mu mitima ku gihe, bamenye yuko mu kintu ca 21 kutiyumvira kimwe n'umuntu atari icaha, atari igicumuro. Burya mu Burundi benshi baronderera ibituma tudatera imbere kure, ibituma tutogora babirondera kure. Nimureka abantu bakore, baje mu migambwe bipfuza, biyumvamwo, bayijemwo babishaka, bayivemwo uko babishatse. Hanyuma inama z'imigambwe zikorane icakera ku mitumba nk'uko vyemewe n'amategeko. Eka umuntu yidegemvye, maze muze murabe yuko imvururu zizosubira kuza ziraduka uko zishakiye mu gihugu c'u Burundi. Nuko bitegerezwa kugenda, kuko abantu bakeneye umwidegemvyo kugira ngo bakore. Abantu bakoze naho niho igihugu gitera imbere. None badakoze igihugu cotera imbere gute? None wa muri kurabiruka inyuma wumva bokora ryari, badakoze wumva tworeka kwama hahandi gute? Ivyo bintu vyo kwita amazina mponya bwoko abantu kugira ngo bahige ngo ibipinga ngo bamujeri, ivyo bintu bidahagaze naho twavuye ntaho turiko turaja, ubwimo ruzongera gutera. Ariko murese abantu bakidegemvya, urima karima, uwiga kiga, udandaza akadandaza, ukora politika akayikora, n'uguzoza gutera ingwano mu gihe. Ahubwo bene kuba bavuye muri ubwo buja niho bazomwiruka inyuma, ntani ntambwe azobaterana, bazomwirukana kuko ntaca azoba ari karagwanira. Ariko bibandanije uko, emwe n'ubundi mu gihugu cacu c'u Burundi amaraso acasesetse, ubukene buracabandanya uko bwahoze. Nkaba nkengurukiye mwebwe mwashoboye kuntega amatwi, murakoze, naho ubutaha. Ndabankurabe. Ndabankurabe maze tuvugana ukuri. Muhejeje kumviriza ikiganiro Ndabankurabe.